Reka ndabaramutse cyane bakunzi mudukurikiraho muri mwese. Reka tubasabe gufata akanya kanyu tubane 5 kuri 5 mu iki kiganiro kidasanzwe twabateguriye. Nkuko mubona umutwe w'amajambo turavugana ku bijanye na pasiporo y'u Burundi n'izibindi bihugu, twongere tunaganire umenye ibihugu ushobora kugendamwo uri umurundi, hanyuma babigeramwo ukiberaho amahoro. Hari biri kure, hari n'ibiri hafi, ariko kandi igikomeye cyane nuko iyo ugezeho ushobora kuronka vyangombwa bitakugoye. Iki ni ikiganiro navuga gishobora kumotiva abantu benshi, kuko benshi baba bakeneye kuja nko ku migabane itandukanye ya Aziya, y'Uburayi, ya Amerika, bavuye mu Burundi, na cyane ko ubuzima ngaho iwacu busanzwe bugoye. Uyu munsi rero twabateguriye urutonde rw'ibihugu mu gice ca mbere ngomba guhera ko ibihugu Murundi agezemo adasabwa visa. Visa ni uruhusha rwo kuba mu gihugu mu gihe ukigezemwo. Iyo udafise urwo ruhusha baragufata bakagupfunga canke bagusubiza inyuma iyo waje uva. Ariko rero bino bihugu ugiye kukubwira nibo bigeramwo uzoca wicara. Hari n'ibihugu mbere uhabwa pasiporo. Reka tugende ku rutonde rwa mbere, tugere ku gihugu bita Benin. Benin ni igihugu ca mbere umurundi agezemwo acaronka pasiporo, ashobora kwishiramwo ata visa afise. Reka tugende kuri Barbade. Barbade ni ikindi gihugu umurundi akigezemwo acaronka uburenganzira bwo kuba bakaronka visa, akaba ata visa ariko arasabwa. Ikindi gihugu ni Centrafrica. Centrafrica ni wagendera umurundi ukagerayo uzoba uronse amahoro, nta visa uzosabwa gushika igihe uzohava. Ni ibihugu vyinshi, turabandanya n'ibihugu bita Dominique naco ni igihugu ugezemwo uri umurundi udasabwa visa. Hariho Equateur, ni wagera muri Equateur uri umurundi ufise pasiporo y'u Burundi uzoba ugeze ahantu uzobaho igihe cyose cawe udasabwe visa. Turabandanya ikindi gihugu gishobora kugufasha ugize imana ko kigeramwo utazosabwa visa ni igihugu bita Gambia. Gambia ni kimwe mu bihugu ugezemwo uri umurundi visa ntibayigusaba. Dukomereze muri Haiti. Haiti naco ni igihugu ugezemwo uri umurundi niyo uzohora n'umupolisi ntaco azogusaba. Kenya ni igihugu kimwe cyo muri EAC canke East African Community, naco nyene ukigeze muri Burundi niyo hora na police canke umusoda akwikesa gusaba cangombwa gisanzwe karanga muntu, ariko nta ruhusha rwo kubaho azogusaba. Ikindi gihugu ni Ile Maurice. Ile Maurice nayo ni bayigeramwo uri umurundi nta visa uzosabwa, canke Micronesia nayo ni bayigeramwo uri umurundi nta visa isabwa. Ikindi gihugu uri umurundi igihe vyagukundiye ukigeramwo uzoca wiraramira ni Uye, ni igihugu naco ni bageramwo uri umurundi ata visa usabwa. Tubandanye no muri Philippine ni bagirirwa amahirwe yo kujayo uragendayo, kuko ni igihugu kiri kure y'u Burundi ariko cegereye ya migabane y'Uburayi na Amerika, Aziya cane. Ushobora kugera muri Philippine hanyuma bakorera gusimbira aho muri Aziya bitakugoye, za Saudi Arabia, za Dubai, Qatar, bitakugoye kandi murazi ko hari amafaranga y'agaciro. Ikindi gihugu umurundi agezemwo adasabwa visa na ntoya ni igihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda naco ni igihugu ciza kiba kikibanyi, naco uzokigendemwo nta ngorane ntuzosabwa visa n'umunsi n'umwe. Igihugu ca Senegal ni igihugu ca Senegal uri umurundi ukagenda ukagishikamwo, dufitaniye ubumwe n'imigenderanire idasanzwe kandi myiza, ku buryo ukigezemo kino gihugu naho nta visa uzosabwa. Nk'akarorero hari abasenegale baba ngaha mu Burundi mu Bwiza, murabizi, za Rohero, Kinindo, aba bahabaye neza cane, nabo nta visa basabwa. Murumva ko natwe tutoyisabwa. Ikindi gihugu ni Singapore. Ukigezemwo uzoce urarama akagurusha kandi nta muntu azogusaba visa uzi ko ufise pasiporo y'indundi uri umurundi. Ubugeze ahantu hagereranywa no mwijuru ryo kwisi, ariko mu ntahore neza si ijuru ryarindi twese turindiriye, oya n'ahantu baye mu mahoro. Kumbure utiyumvira ngo baranyirukana baramfunga kubera ataruhusha rwo kuhaba mfise.
Ikindi gihugu bisa n'ivyahindukiye ko ni Serbia. Serbia ni igihugu cahora gifise free visa naco nyene ku Murundi, ariko ubu haherutse guhinduka ibintu vyinshi kubera ko ubu abakoresha pasiporo isanzwe abantu bashobora kujayo vyoroshe kubera ko hagiye benshi bagaca muri Serbia bagaca binjira muri vya bihugu vy'i Burayi na Amerika. Gutyo rero baciye bafata ingingo yo kuzihagarika izo pasiporo zisanzwe zo kuja mw'ico gihugu, ubu ntibakijayo. Nuko ariko hariho ikindi gihugu Saint Vincent et Grenadines, aha nta visa naho nyine isabwa. Uganda nta visa isabwa ku Murundi uwo ari we wese ashoboye kugerayo. Urundi rutonde rw'ibihugu umurundi ashika ahabwa visa agezeyo. Murumva hariho ibihugu udasabwa visa, ariko kandi hari urutonde rw'ibihugu umurundi ashika ahabwa visa abigezemo. Murumva yuko biratandukanye gatoya, aho uba udasabwa visa naho ugeze baca baguha visa. Aha turabandanya duhere nko muri Bangladesh. Bangladesh ni igihugu kimwe ugezemo uri umurundi bagusamira ku muryango bakaguha visa ukiberayo amahoro. Bolivie naco ugezeyo ugeze muri Bolivie baca baguhereza visa ukibera ngaho atangorana ufise nimwe, ukira gusa kuba uri umurundi ufise cangombwa bita pasiporo y'u Burundi. Ikindi gihugu uzoshishikara kujamwo nimba bigushobokeye ni Cambodia. Uzugendeyo niwagerayo uri umurundi nta visa bazogusaba, oya ugezeyo uzocurarama, nta visa bazogusaba n'umunsi n'umwe. Uzubandanye kandi ugende mu gihugu, ugende muri Cape Verde niwagerayo uri umurundi naho nyene nta visa uzosabwa, uzohaba kuri gusa igihe cyose uzohaba, nta n'uzokujya n'ugwara. Komora ni igihugu ugiye ukageramo uri umurundi uzoca wiraramira, nta muntu azakubwira ngo zana cyangombwa, ahubwo bakwakiriza yompi bakaguha visa ukigerayo. Gutyo rero murumva ko ari igihugu ciza umurundi wese ashobora kujamo mu gihe bishoboye. Tubandanye muri Ghana ni igihugu ciza, mbere gifise imico nk'iy'abarundi ugiye kuraba. Aha naho ugiye niwagerayo nta visa uzosabwa. Guinea Bissau ni igihugu kirekuwe ko umurundi agenda akakigeramwo, uwakigeramwo ugacurarama, nta visa usabwa, ahubwo ukinjirayo baca baguhereza visa. Murumva yuko ari ibihugu vyiza cane. Macau nayo ni igihugu niwagenda muri umurundi ukagira imana ukagerayo uzoce urarama, nta visa usabwa. Mwitonde neza, ninasoma igihugu nabi bivanye nuko canditse canke nuko atari ikiwacu ntimubinshinje. Nkamvuze ngo Macau gisaba kivuga ukundi kuntu, ariko nibaza yuko nimba ari Macau ubuzo wavyumvise. Maldives uzugenda ugezeyo nta muntu azogusaba visa uri umurundi, ahubwo ucinjirayo bashaka guhereza visa. Murumva yuko burya abarundi turanahiriwe. Mauritania, iki gihugu bita Mauritania naco uri umurundi ukagerayo nta visa usabwa, ahubwo ugezeyo baca guha visa ati gumire ngaha mwana wa mama, imigenderanire ikabasha ibandanya kuba myiza. Nuko mumenye ibihugu mushobora kuzogendamwo. Ariko kandi sindaheza tugeze ku gihugu bita Mozambique. By the way hariho n'abarundi benshi abahungiyeyo n'abagiye kurondera ubuzima, aba bose n'abantu atari bake. Rero ugezeyo uzohabwa amahoro, uzohabwa visa, uhabe nk'umumarayika niko novuga, kuko buryo habaye ahantu atamuntu kurya ugwara. Ku bantu babaye mu mahanga murabizi yuko iyo uri hanze uzawumva buri mwanya imipabo ya visa. Rero iyo udafise visa ushobora kunyegeza munsi y'urutara. Ahantu rero nkaho urumva ko haba ari ahantu heza kusanzwe. Tubandanirize muri Namibia ni igihugu naco ciza ugiye kuraba, mbere giteye imbere, ariko kuhaba uri umurundi ntaco baheza ngo bagusabe visa, ntibagusaba, ahubwo ugezeyo bashaka guhereza visa. Nepal naho nyene ugezeyo uri umurundi ucurarama, nta muntu ubonera kubarabara ngo ubwire ngo zana visa ngo zana iki, oya ucinjirayo gusa
viza baraguhereza. Nicaragua naco ni igihugu ku murundi. Nicaragua ni igihugu ku murundi akigiye akakigeramwo aca yumva yuko ibibazo byose yarafise bigabanutse, kuko ushutangira ubuzima utinona ngo barakwaka viza, barakwaka irangamuntu mu buryo busanzwe. Oya, uragenda nta ngorane, haragendwa. Reka tubandanirize rero mu nzira yo kurangiza igihugu bita Nigeria canke Nigeria ni igihugu naco nibageramwo uri umurundi viza ntibagusaba namba. Ni igihugu ciza giteye imbere naco, ntuzubure kugendayo. Ni igihugu kiriko kiraduga cane, mbere banashaka umurindi udasanzwe. Palau ni igihugu naco uri umurundi ukageramwo, ni muri rwa rutonde rw'ibihugu nakubwira ko uri umurundi ushikamwo ugaca uhabwa viza ubwo nyene yihuta. Saint Lucie naho ni hamwe uzogera ugaca uhabwa viza ukira kuba uri umurundi gusa ufise pasiporo y'Uburundi. Samoa nayo ni aho uzogera uri umurundi bakaguhereza viza ukiberaho atangorana ufise n'imwe. Murumva yuko rero uri umurundi utobora kugenda ashaka gutegura ingendo, kuko kumbura benshi bicwa nuko batabizi, ariko murumva ko dufise ibihugu atari bikeya ugezemwo ataviza bagusaba, ahubwo hari n'ahandi bayikwimiriza bayiguha. Nuko hariho Seychelles nayo niwagenda ukayigeramwo, usibye ko hari n'abarundi benshi nzi bariyo canke nawe wowe uzi, niwagera uri umurundi uzohaba amahoro, nta viza bazogusaba. Tubandanirize muri ya nzira yo kurangiza muri Somalia naho nyene nta viza basaba umurundi ugezeyo ucurarama. Tanzania naho hirya yacu naho hageze nta viza bagusaba. Tujabuke hariya hirya muri Togo naho nta viza uri umurundi bagusaba, aho gucigirayo ukigerayo ukira kuvuga gusa ko ushaka viza yo kuhaba ukwezi kumwe, amezi 3, umwaka sinzi, cyangwa ngo barakiguhereza viza ubura uburenganzira bwo kuba mu iki gihugu bitakugoye. Ubona ko niyo ntambamyi dukunda kugira iyo turi mu bihugu vyo hanze. Hanyuma mu bihugu 3 vya nyuma bisigaye ni Tuvalu, Zambia, Zimbabwe. Tuvalu ni igihugu kindi umurundi agezemwo acahabwa viza akahaba amahoro. Zambia wayigeramwo uri umurundi ugaca uronka amahoro, hamwe na Zimbabwe ni igihugu kimwe mu bihugu vyiza cane bishobora kugirira akamaro wewe uri umurundi aho uba ahariho hose. Aha rero ni mu gihe pasiporo y'iwacu kuyironka bitoroshe, irazimvye cane. Mbere abahinga bavuga yuko pasiporo y'Uburundi yoba iri mu mapasiporo azimvye cane gose mu karere duherereyemo. Reka ibi navyo tubiduge ko tubabwira ukuntu urutonde rw'amapasiporo rwifashe. Pasiporo y'indundi igura ngahe, yo bizimbutse, irazimvye, nibi n'ibintu ukeneye kumenya. Muri rwa rutonde rero deje kubabwira yuko tugomba kubandanya kubabwira ukuntu amapasiporo agura. Reka tugende muri pasiporo y'Uburundi. Iyi ni pasiporo izimvye kandi mbere iragoye no kuboneka, ariko burya rero abasesenguzi bavuga ko atari mu Burundi gusa hano hepfo urumva agasha niko novuga. Pasiporo y'Uburundi iri mu pasiporo azimvye dufatiye mu karere ka Afrika y'Ubuseruko muri EAC, East African Community. Iyi pasiporo y'Uburundi igira kabiri mu kuzimba inyuma y'iya South Sudan canke Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo ni ca gihugu ca Perezida Salva Kiir. Niho pasiporo yaho bavuga ko igugwa ibihumbi 436 na 35 mu mafaranga y'amarundi. Aha tuyakuye muri South Sudan pounds, amapaundi yo muri South Sudan. Kugira mwumva agaciro ka South Sudan pounds, uyu munsi South Sudan pounds ririko rivunjwa nk'ibihumbi bishika ku 80 birenga. Uvise ibihumbi 80 vy'ama South Sudan pounds urashobora kuronka $100. Murumva ahangombye kubumvisha agaciro kaya mafaranga South Sudan pounds kugira ngo wumve ugeranye n'amarundi. Twebwe kugira ngo $100 uyu munsi ni ibihumbi bishika ku $400
vy'amarundi. Murumva yuko ni faranga gihagazeko, ariko naryo nyene rikomeje guta agaciro kubera ko mu myaka yahera ryari hasi cane gose ku buryo ryari ifaranga rifise agaciro kadasanzwe. Tubandanye rero iyindi pasiporo ikurikira iri mu kibanza ca kabiri, mu gihe iyi yo muri Sudani igura ibihumbi 336,35, ipasiporo y'u Burundi rero igura amafaranga ibihumbi 235. Ibi ndibaza ko mwese mubizi. N'ibihumbi 235 ni ukuvuga yuko uyafise bacaguhereza pasiporo y'indundi hanyuma ukayiraramangana. Ikigoye gusa ni kuyibona kubera ko mu iminsi bavuga yuko pasiporo y'indundi kugira ngo ikubite ijisho n'imiburiburi igutwara amafaranga atavugwamwo ngaha, kubera ko baravuga ko ushobora gutanga n'imiliyoni 2 kugira ngo ikore mu ntoke. Urumva ko ya pasiporo y'indundi rero nubwo twavuze ko iri uyiguze mu mategeko iri mu kibanza ca kabiri, usanga izimvye cane gose gusumba za zindi pasiporo zose. Pasiporo igira gatatu mu pasiporo azimvye muri EAC, muri East African Community, igugwa ibihumbi 205 naya na 280. Murumva yuko iyi ni mafaranga y'amarundi nyene, ariko ni pasiporo yo muri Kongo. Uyishize mu gaciro kayo iri mu bihumbi 205 be na 280 ku ruhande. Ubwa kane turahasanga pasiporo yo mu gihugu kibanyi aha hakurya muri EAC nyene, pasiporo mu gihugu cy'u Rwanda igura ibihumbi 190 n'187 ugeranije mu mafaranga y'amarundi. Mu manyarwanda siyo twashizemo, murumva ko abari makeya cyane ufatiye ku biciro n'ukuntu iri nyarwanda nkaha dusanga riri mu ca kabiri cya mubona, kuko amanyarwanda hapfa kuba icya kabiri cy'amarundi. Ubwa gatanu turahasanga pasiporo y'igihugu ca Uganda, igura ibihumbi 139 n'729. Murumva yuko mu mafaranga y'amarundi nayo iza ku mwanya wa gatanu. Usibye ko uri muri Uganda aya mafaranga nayo yikuvye kurenga kabiri aya marundi, nuko bimeze. Gatandatu ya Tanzania igura ibihumbi 133, ni mu kibanza ca gatandatu n'ibice na 58 hirya gatoya. Murumva ko iyi pasiporo nayo irazimbutse ugeranije n'izi Burundi. Ya nyuma turahereza kuri pasiporo yo mu gihugu ca Kenya, iyo igugwa amafaranga ashika ibihumbi 122,452 mu mafaranga y'amarundi. Ivyo biciro rero nivyo biciro vyizewe neza, ushobora kuba uhavuye umenya pasiporo uko zigugwa, uko zisanzwe ziri mu gaciro kazo, canke uko zisanzwe zimeze ku biciro zigugwa ko mu bihugu vyazo. Mu majambo make, kuko twagiye tuvuga menshi nababwira ngerageje kuvuga pasiporo pasiporo ya mbere izimvye twabwiye ko ari iyo muri Sudani, pasiporo ya kabiri twabwiye ko ari Ndundi, pasiporo ya gatatu twabwiye ko ari yo muri Kongo, ipasiporo igira kane twabwiye ko ari pasiporo yo mu Rwanda, pasiporo ya gatanu mu kuzimba twabwiye ko ari pasiporo yo muri Uganda, pasiporo ya gatandatu ni Tanzania, pasiporo ya karindwi y'indwi ni pasiporo ya Kenya. Murakoze cyane. Reka ndabashimire rero bakunzi mudukurikira. Igituma tubaha amakuru nkaya, tuba tugomba ko mumenya uko isimeze, uko ibintu vyifashe. Kumbure ejo ni bashaka gutembera, ntuzubure gutembera ngo ni kubera ko utazi ko ahantu ugiye uzoronka cangombwa, uzoronka visa, uzohaba gute. Iyo uzi nk'ibi birakumotiva, bikagutuma wicagurira cyangwa kugira ama research yawe ukamenya ibihugu uza kurabamwo, kubera wumvise ko ni bakijamwo atangwa n'uzogira. Visa ku bantu bamaze gutembera ni ikintu kigoye, kandi nuvuga mvuze ngo ni kibi mu ntunge, nuko visa yicigakiza. Utayifise ntacyo bufise. Uri mu gihugu gisaba visa ku bantu bifise, ubu uri mu gasho. Taenta baragufata bakagupfunga, taenta barakuriza indege, ugasiga y'ivyawe byose bakabikunyaga bakagusubiza iwanyu. Bivana no kuntu amategeko aba abivuga. Turabashimiye rero bakunze mudukurikira.
mukore sabone, muyandikishe kwisheni, mukore subscribe kugira ngo ibiganiro tubaha buri munsi uzuba mu bambere babironka. Nta handi nta kindi dukorera mwebwe kugira ngo namwe mwishime mubone yuko ivyo dukora ari ibikorwa koko bibanogeye. Murakoze, bye bye. Niba kora subscribe, sabone, tubabwira yuko uca wibuka gufyonda kuri notification kugira ngo dushize ko inkuru ucuronka agakengeri kaze kugira ngo diriri inkuru iragiyeko. Bizogufasha ko wamorose inkuru z'umubaga abandi bakazironka zikuvuyeko. Bye.